runo ruganda twabonye ruhingura umunyu ni bimwe no mu byatumye dushaka gushika hano abantu benshi ntibari bazi ko umunyu uhingurirwa mu Burundi ibi byatanguye ryari papa rero yari umudandaza kandi ibi by'umunyu novuga ko ari ingabire yambivye mu kuva nkiri mwana ko ndibuka ko abandi bagenda gukora ibindi bikorwa mugo je ndi muhira kuva niga mu wa 4 hariho umunyu bita uvinza papa wanje yarawuzana ico gihe sinawugurisha ku mahera nawugurisha ku mwavu hama twari tuca turagira abagenzi ba Tanzania nibo baciye banatwankwaje kugira ngo tugume tuja kurangura umunyu turamenya n'izindi ngana tutari bwaranguriremwo rero bica biguma bikura muri jewe hama se barundi amaze kuvuga ati ni mwiga ubwenge ivyo bintu mugenda kurangura hanze mu vyigi nyene mu bikorera mu gihugu bica rero bituma numva no haguruka kugira ngo ndabikorere ngaha nivyo Uburundi buriko buratera intambwe buritanguye kwihingura ibintu byabwo mugabo nuko kenshi uco usanga bizimbye gusumba ivyo hanze mwebwe ku biciro umunyu ugeranije ibyo hanze n'uwo ngaha hameze gute umunyu wacu urazimbutse bavuze amaboko igihumbi ni kuvuga ko babonye ko dushobora gukora utuntu dutandukanye twishi je ndakora ngaha mu ruganda nkabikurikirana neza kandi nkakurikirana n'abana kandi n'umugabo nkaguma ndi hafi kugira ngo bigende neza ego kubera iki none abakenyezi atari benshi babagwiza tunga ku rugero nk'ubwo abagabo bariko Okay, yes. Reka ndabaramutse cyane ndabaye ikaze kuri Agaciro Media. Mbifuriza amahoro y'Imana n'abantu, amagara meza n'amafaranga. Kano kanya twagendeye rumwe mu ruganda benshi nibeza ko biza kubatangaza ariho mubona n'umukenyezi mwiza cyane tubaye ikaze cyane. Murakoze cyane. Yego. Umugire ko munidondora. Nitwa Niyongere Elfried. Habarije ndongoye uruganda rw'umunyu JC Blessing Company. JC Blessing Company. Nabonye mu majambo make yabavuga ngo GBC. Yego nuko nyene. GBC. Yego. Tubaye kaze rero kuri Agaciro Media. Murakoze cyane. Dukunda kwifuriza abantu amahoro, amagara meza n'amafaranga. Namwe turabifurije cyane. Cyane nivyo bigeze buno buzima butuma buryoha. Yego. Runo ruganda twabonye ruhingura umunyu ni bimwe no mu byatumye dushaka gushika hano abantu benshi ntibari bazi ko umunyu uhingurirwa mu Burundi ibi byatanguye ryari ego abantu benshi nyene bamwe baba barabimenye abandi nabo hari abatarabitahura ariko twatanguye gukora umunyu kuva mu kwa mbere ku mwaka nyene 2023 kandi turabona yuko benshi bariko barabimenya kandi noneho turuhiriwe duhishije nuko Agaciro Media yashoboye kuhashika bigiye no gushikira abandi benshi cyane murakoze cyane nivyo runo ruganda dusanze rurongoye rumukenyezi biga sinzi icyo mu bitubwira ko kuri umukenyezi nta bandi bagabo ngaha bigeze barutwara imbere y'iwawe oya novuga ko ihinguriro ritanguye muno mwaka ariko kuva mu 2019 niho GBC yashoboye kuvuka kandi n'imbere yuko GBC vuka twari duhoze dudandaza umunyu tukura mu gihugu ca Tanzania ca Kenya muri Egypte mu Buhindi hose twarakura y'umunyu niho avec experience yo kudandaza umunyu cyane twavuye tubikunda tubinezerererwa kandi se barundi nkuko yamarika ararivumera yahuza gumavumera ati none se abadandaza muri ko muragenda kurangura ivyo bintu ntimworaba mukaza muraraba musuma ubwenge kugira ngo namwe ikindi gihe muzobe mubihingurira mu gihugu cyacu cy'u Burundi niho uwo mugambi natangwe kuyumvira muri 2020 niho rero umuntu yaca atangura kurondera impapuro no kurondeza iyo kuri amamashini murazi ko barundi benshi twumva ngo bahangitswe ku mamashini nticyari igikorwa coroshe kugira urondere izo mashini zishobora gukora bino ariko kandi kwa ko twahora tugendera mu nganda twahoze turanguramwo tukabona imashini bakoresha twarashoboye kuzirondera turazishikana ubu rero turi ku kivi wow nkiza kubarondera nami nibaza nti ngira ni nk'umudeje ni nk'umudirecteur bashizeho kumbe isanzwe ari idea wanyu ego cyane ni icimviro cacu
cyavutse kubikoreramwo cyane no kubikunda no kubona yuko aho watanguriye siho ukiri kuko kugira tushinge runo ruganda nuko twabonye yuko uwo munyu waravuye aho dukuye urashikana hano udushikanye rero kandi no gushinga uruganda ngaha byaranyoroheye kubera navuga ati isoko antuka ndayifise kuko nari nsanzwe ndi ku isoko. Wow. Ego. Sasa nk'umukenyezi kuko uno munsi ngira no kwita umukenyezi w'imboneza umurideri kugira ugere ngaha winjire muri business hagere naho mushinga uruganda rungana gutya ukoresha abakozi benshi mu tanga umunyu ku barundi ngira ngo hafi bose mwari mwakoranye indoti yiye je mu kuvuka kwanje navutse papa wanje ari umudandaza mama wanje nawe ari umurimyi kandi nisa turiko turavugana mama wanje n'umurimyi akomeye. Ego papa rero yari umudandaza kandi ibi vy'umunyu novuga ko ari ingabire yambivye mu kuva nkiri mwana ko ndibuka ko abandi bagenda gukora ibindi bikorwa mugo je ndi muhira kuva niga mu wa 4 hariho umunyu bita uvinza papa wanje yarawuzana ico gihe sinawugurisha ku mahera nawugurisha ku mwavu. Wazana ikivumvu cy'umwavu nkaca ndaguha igikombe cy'umunyu umva no kuvuga ikintu cy'umunyu nagikuriyemo ndakibona papa kidandaza hama maze kurongorwa nyene nubundi cyanguma nkora mu bintu by'umunyu nakoreye no mu bindi naradandaje ifarini naradandaje ama energy naradandaje umuceri ariko ikintu cy'umunyu twagumye nubundi tukiriko hama twari tuca turagira abagenzi ba Tanzania nibo baciye banatwankwaje kugira ngo tugume tuja kurangura umunyu turamenya n'izindi nka tutari bwaranguriremwo rero bica biguma bikura muri jewe hama se barundi amaze kuvuga ati ni mwiga ubwenge ivyo bintu mugenda kurangura hanze mu vyigi nyene mwo bikorera mu gihugu bica rero bituma numva no haguruka kugira ngo ndabikorere ngaha. Byabaye byiza cyane kubera icimviri umaze kugishikiriza ukabwira umushinga naye umukenyezi mu gihugu cyacu cy'u Burundi turakunda yuko tukora ibintu tubanje kuvugana n'abashinga nahe bacu kandi n'abashinga nahe bacu akigushigikiyemo. Ego n'abashinga nahe bacu biraryoshe iyo ari karakora umugambi akabwira umugore nawe akamubwira ati icyo kintu numva no kigushigikiramo. Rero uno mugambi je ndaryohewe cyane kubera maze kubwira umushinga nawe wanje yaraciye avuga ati ahubwo ni ikintu ciza mbona yuko gishobora wewe nuje muri nabona kiriko kirarehisisa je nzoshiramo umutahe kandi bizogenda neza. Rero kirakomeye cyane kubera yuko iyo naciye nshiramo inguvu kugira ndamwereke ko ivyo bintu bishoboka ntangura kurondera ntangura kwandika ndandika umugambi ndawujana muri api ya kera ariyo bita ADB barabona ko umugambi umeze neza barampa certificat ivyo bica biramwereka ati bwabo ndi vya bintu harimwo nivyo birashoboka. Wow. Jere nkunda guca nibaza nimba abakenyezi ko kari bamaboko igihumbi kandi nivyo bakora ibikorwa byinshi cyane cyane ko bashobora kwitaho ibi bya business kwazigiyemo cyangwa izindi service muga no muhira akabananya bitunganye neza. Birashoboka kubera no mu ishuri namabona ntibatwigisha dutandukanye abakobwa babigishiriza hamwe n'abahungu kandi nta bintu bavuga ngo bitegezwa kwiga abakobwa binavyo bitegezwa kwiga abahungu kandi si n'abakobwa ronka amanota make gusumba abandi kasibo habwo hari gihe baba bambere kino gihe je ngiye kwishura nguma mbona abakobwa ari bo bafise ama pourcentage manini sinzi igituma ikintu novuga nuko burya abagore twe twararemanywe indemano ikomeye cyane abarundi kazi nacangwa abarundi no bakunda kuvuga ngo abagore ngo turi maboko igihumbi bavuze amaboko igihumbi ni kuvuga ko babonye ko dushobora gukora utuntu dutandukanye twishi je ndakora ngaha mu ruganda nkabikurikirana neza kandi nkakurikirana n'abana kandi n'umugabo nkaguma ndi hafi kugira ngo bigende neza. Ego kubera iki none abakenyezi atari benshi babagwiza tunga ku rugero nk'ubwo abagabo bariko nibaza ko turavye na culture y'Uburundi sinzi ko ari culture cangwe ari ivyimviro twaba twarakuranye kubera ko vya vyimviro wakurana yuko umugore atabintu binini yayokora ugasanga ntubikoze hama hariho n'ukuntu abagabo kandi bashobora kubona ati abakenyezi bakuze bakunda kuvuga ngo abakenyezi ntibashoboye ngo abagore ngo kurera abana ivyo nyene ivyo rero bigaca umugabo ntarondere
kubona inyungu ziri mu uwo mugore cyangwa ingabire Imana yamuhaye kumenya icyo ashoboye kandi n'uwo mugore nyene akaca abanyene hasi nyene nawe ntashobore kwerekana icyo ashoboye ugasanga bose rero umwe ntashaka kwiga ingene yogira utunyuro kugira ngo uwo mugore arabe ibimurimo kandi n'umugore ugasanga nawe nyene ariyicariye aridibamiye nyene mu idiva ntashaka kwerekana ibiri muri we ugasanga rero niho rero uca usanga tudashoboye gutera imbere nk'abagabo ego ibyo burya ntibikunda kugira inkurikizi ku buryo uca usanga n'umukenyezi mu rugo adafite ijambo rifatika urumva ko vyumvikana nyene burya kenshi n'umwana uzuraba ufise abana burya umwana agenda kwishura akakuzanira amanota meza uguma ego bose nabi wawe mugo uwo mwana atanya amanota meza kameme urumva yuko hariho n'akantu wo mugirira ahubwo kugira ngo wereke abandi yuko uwo mwana arashoboye uwo mwana arashoboye nico gituma rero no hamagarira abagore izo ngabire Imana yaduhaye nituge kuzicarika mu rugo ni tuzerekane hama umugabo amaze kubona ko ushoboye akaroro ni gato ni sikanini cyane bijya bikorwa byo muhira reka tubikore neza ivyo bice bizana bizane n'icimviro ciza ku bagabo ko nibindi wo vyorganiza neza ego okay uyu munsi none dufate iyo turiko turaba kenshi ku mahinguriro canke inganda zikomakomeye ku isi wamusanga kenshi abana banyene gushinga izo nganda bama biga amashuri baca bahereza bose bazamo kuri mwebwe ariko bizogenda ivyo turavyizera cyane kuko tutavyirengagije iyo turiko turajanye dutera tuzosaza kandi turavyizera yuko mu bana twavyaye hariho nyene abazoguma bariko barabikurikirana kugira ngo runo ruganda ruzoguma rukomera kandi twizera yuko ruzovugwa siri ntuze mondiale nyene kwisi yose nyene ruzomenyekana nyene bimenyekane ko hariho aba Australia hamwe bajya umunyu uvuye mu Burundi abanyamerika bakajya uvuye mu Burundi je ndakunda gukurikirana nk'igihugu Senegal nasanze kifise nk'umunyu mwinshi kandi atari kuvuga ngo bafise imirima y'umunyu matière première barazimporta mugabo barabishiramwo karite nziza cyane ku buryo je ndashobora gukora umunyu ufise karite nini gusumba n'abatanzania kandi bafise imirima y'umunyu birashoboka umunyu uratandukanye akanovera umunyu nyene utegezwa gutandukanya akanovera bivanye n'ingene wawukoze ego nk'ubu hari amanorme utegezwa gukorerako kugira ngo umunyu wawe ube wakanovera none utayakoreyeko wumva wosa n'uwabikoreyeko neza ego nko kuri abo bahindi nako kuri abo ba Senegal uvuze bishoboka ko nawe ushobora no hanze ya Senegal mwebwe uyu wa GBC urasohoka hanze y'igihugu murabibona yuko atanu umwaka urahera dutanguye gukora ariko mu byo twizera no mu byo tuguma turiko turayaga n'abandi turavyizera cyane ko umunyu wacu uzogera kure cyane kuko ubu muri uno mwanya namye numva ntibaje kuwutora ngahani baza ko bawutoye kubo twawuhaye mugo twarumvise ko muri Kongo uriyo mugo nta mu Kongo yaje directement ngaha mugabo muri Kongo hari umunyu wa GBC ego twaravyumvise ko uriyo ego good bo none nkuno munsi umuntu ariko arakurikira iki kiganiro akavuga ati ndatangaye sinenzi ko umunyu mu Burundi wahingurirwa ndumva ashaka uwo munyu kurangura ndawegereze abadandaza bato canke ndawegereze abene igihugu batandukanye cyane gose iri hinguriro ryacu riri Bujumbura aho benshi bita mu Ngagara y'Icumi ariyo quartier industriel dukorera ku barabara gitwa Nyabisindu uhashitse woca uhibwira hama kandi turafise ama point de vente yacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi ngahi Bujumbura turafise muri J6 aho bita mu Kigeri ni hepfo yo muri yahadukorera hariho ni Gitega ku isoko turafiseho point de vente hama turarifise no mu Cibitoke turarifise n'Ingozi ego donc abantu bari muri ubwo burere cyangwa babwegereye ntibiribe baratakaza umwanya bagira ego yabo turondera tukaba connecta turashaho contact ahubwo reka tugiye tunabivuze cyane commentaire ya mbere ya kino kiganiro turaza kwipininga izaguma ni contact ziri hinguriro donc murusheho kubahamagara no muri description y'iki kiganiro turazishiraho nibaze ko abantu baza kubarondera ego ego sinzi ko hari akajambo twaba tutavuze ariko mwari mwifuza ko mushikiriza ego nagira shikirize abarundi bose bariko baranyumviriza mbere n'ababa hanze
nagira ndababwire yuko umunyu wacu GBC salt nko mubona utekeye mu gapake ariko hariho n'uwundi utekeye mu mufuko nubwo ntawuzanye ngaho umufuko. Umunyu wacu ni mwiza cyane, nubahamagarira gufungura umunyu wizewe kuko BBN imisi yose iraza gutora ama echantion igapima ikabona ko umunyu wacu ari mwiza cyane. Rero nohamagarira abarundi bose mu kugira ngo se barundi niwe yakunda kuvuga yuko igihugu cacu igihe tutoza tura produce hama ngo dufungure ivyo twa produce yuko igihugu cacu kidashobora gutera imbere mu gihe tuguma turya ivyo dukuye hanze. Rero abarundi rero no babwira yuko no hamagarira yuko bofungura GBC salt. Okay. Sinogena ntabaje kano kantu ari ibihingurwa vyishuro munsi bitangwe guhingurirwa mu Burundi. Mugabo hari abarundi baca bavuga bati nivyo Uburundi buriko buratera intambwe buritangwe kwihingura ibintu byabwo. Mugabo nuko kenshi uco usanga bizimbye gusumba ivyo hanze. Mwebwe ku biciro umunyu ugeranije ibyo hanze n'uwo ngahameze gute? Umunyu wacu urazimbutse gose kuko turavye umunyu twahora tudandaza tuzanye waruzimbye gusumba uwo turiko turakingurira ngaha no munsi. Uwo mwahora muzana ari produit fini. Ego. Okay. Wow. Nizere ko iyo ni imwe mu mpamvu zikomeye zotuma abadandaza bagana GBC salt kumburengira ngo ibintu bikabashikira byoroshe cyane. Muvyeyi ndagushimira cyane. Namwe murakoze cyane ariko ntitwibagire kubabwira inimero boshobora kuturonderako. Ego abashaka kutwandikira nimero ngira ntangira ko kuri WhatsApp no kuri call isanzwe bodutora ni 79 amajana 253 amajana 293. Dasubiramo 79 amajana 253 amajana 293. Kandi bodukurikirana no kuri Facebook JC Blessing Company, murashobora no kudukurikirana no kuri Twitter, murashobora kudukurikirana no kuri Instagram, murashobora kudukurikirana no kuri site web www.gbc.b. No kuvuga aho hose umuntu aciye uretse ko aronka contact ngira ngo nabishasha mwagize byose abisanga. Ego vyose. Okay, murakoze cyane. Murakoze cyane namwe. Dukora cyane ugira dutere imbere. Tugire ejo heza ubwacu n'imiryango yacu. Ariko ejo heza ntiyashoboka tudafise amagara meza uyu munsi. Nico gituma ivuriro icyizere c'ubuzima rihari ngo rifasha abantu bose bafise ibibazo vy'ingwara zitandukanye rikoresheje imiti kama 100%. Rifasha abafise ibibazo vy'ingwara z'imitsi, ingwara y'igisukari, kutarangura neza amabanga y'abubatse, kuvyibuha cyane canke kutavyibuha, infection, asima, estoma, ishano n'ibindi. Icyizere c'ubuzima dukoresha imiti kama naturelle 100%. Adresse yaho dukorera ni mu gisagara ca Bujumbura kuri Boulevard Doliprona, Galerie du Boulevard numero 5. Numero dutorako ni 67 812 388 canke 69 212 832. Amagara nico cambere cyo kwitaho aramigwa na mego.